Umugambi wa leta PAEEJ ujejwe gufasha urwaruka kwitunganiriza ubutunzi n'akazi ugira ukwiza imyaka 3 ushizwe mu ngiro. Urwaruka rutari ruke mu gihugu cose ruramaze gushika ku ntambwe ishimishije kubw'umutahe gwaronkejwe na PAEEJ. Dukubitire muri mairie ya Bujumbura twihweze imigambi imwe ifashwe mu mugongo na PAEEJ maze twumvirize intahe z'ugo rwaruka. Vianney Saidi Baseka yatanguje ishirahamwe yise Jardin Akeza, Union des jeunes engagés pour l'autodéveloppement, rikora amasabune, amavuta yo kwisiga n'ibindi bifise akamaro ku rukoba, ivyo bita produits cosmétiques. Akorera muri commune Mukaza, quartier Mutanga Sud, aho bita ku Mugoboka. Projet yanje ni umugambi wo gukora amasabune, amavuta, fond de teint, amasavo liquide, amashampo, amagel de douche, ivyo byose mugabo tukabikora tuzi yuko ari ibintu kama, tukabikora ari kama atama produits chimiques yandi arimwo ajya ama produits chimiques aza konona ku rukoba rw'abantu. Nabitanguye hari muri 2016 neza na neza nko mu kwezi kw'indwi. PAEEJ ni umugambi waje kugira uhindura ibintu byinshi mu byo ndiko ndakora, kuko muri PAEEJ baduhaye financement y'imiliyoni 29,300 niyo baduhaye comme financement. Kandi mu by'ukuri ndevye ukuntu aho biri kubiragera ntabwo bamfise ati gute baduhaye amahera. Mfise abakozi batatu muri production na batatu bari muri marketing. Mugabo no munsi baduhaye amahera ya twe yadushikiriye mu kwindwi, no twarose tranche ya mbere amahera mu kwindwi. Kuva nuko kwindwi gushika no munsi mfise abakozi hafi 30. Abo kandi bose barahembwa. Muri abo hariho batandatu abafise amakontra. Abafise amakontra, hariho n'abafise udukontra dese, hariho n'abandi bakora nk'aba distributeur externe, no kuvuga badandaza produit akaronka bonus zero produit isohotse. Rero umugambi wa PAEEJ waratumye mu by'ukuri mbona neza ati mbega iki kintu tugikore gishike ko jewe ntaronka mu mutahe wa PAEEJ ikoresha umutahe wiwanje by'ukuri sinari bwagere ku rwego guko no dandaza n'imiburi miliyoni 3 kwezi. Oya, kuko sinari bwagere ku rwego rwo gusohora produit zikwiye ku kwezi. Oya, kwanza ibyo sinabiharura kuko deje twakora turi batatu, nta hantu henshi twamenyekanisha ntako byagenda. Ariko uno munsi ndakubwira ko PAEEJ kiduha amafinancement ukwezi kwa mbere, no kuvuga ukwezi k'umunani tugitangura twarinjije miliyoni, natanguriye kwinjiza umiliyoni n'ibihumbi 900. Uwo yari amahera ya mbere tugitangura, tukibona ntitwari bwabone niyo tuja. Ukwezi kwa kabiri mbona turaduze tugeze ku miliyoni 3. Uno munsi mu by'ukuri tugeze aho bambwira ati deje ku kwezi twaradanaje miliyoni 9, twaradanaje miliyoni 10. Mu by'ukuri ubu twavuga ko chiffre d'affaires iri kiraduga neza. Rero no kuvuga umugambi wa PAEEJ aho wampereye naho ngejeje no munsi ndavuga ati yuko aho tuzorinda tugerera muri ya myaka 3 yindi renga zosanga bimeze neza. Kandi hejuru y'ivyo produits zanje zarahindutse cyane gose. Kubera iki sinahora mfise udukopo nk'utwo ntekeramo amavuta, mugabo hamaze kuboneka iyo fond naragwanye hirya no hino ndaronka udukopo. Sinakora shampoo, naragwanye ndakora shampoo. Nukuvuga nguma niga bishasha utumashini ntari mfise naraturose. Rero nico gituma mvuga ati umugambi wa PAEEJ mu by'ukuri waragize aho nkura naho ngeza. Abajene bo nahaye akazi no munsi no bavuga ati waratumye natwe tubona yuko ngaho Bujumbura twamaze amashure. Kezimana Sandrine nawe akora ibikoresho byo mu butinyanka, serviettes hygiéniques. Byamufasha igihe kirekire cyane kugira ngo ashobore gutanga uwo mugambi. Kuva aho PAEEJ muronkeje umutahe byaciye byoroha. Projet yanje nayitanguye igira hari muri 2020 niho niyumvira iciyumviro, ariko byari bigoye cyane kugira ngo ico ciyumviro canje gishike mu ngiro. Rero byamfasha imyaka 4 kugira ngo nshobore uno munsi kuba umugambi wanje uhari.
muri 2022 umwaka uheze mu kwezi kwa gatatu niho nashoboye kulansa produit yanje ndashobora no musi kuba iriko iradelvinga mu banyagihugu bariko barayikoresha. PAEEJ yaramfashije cyane gose kubera yuko imbere yaho niyumvira byasaba uburyo bunini cyane nari narashoboye kugira saving yo kugira uburyo bwanje ariko kubera yuko murabona ino machine igurwa amahera menshi cyane nta nari bwaronke ariko PAEEJ yaranshoboye kugira nshobore kuronka ino machine no musi nkaba ibikorwa byanje byaciye bitangwa kugenda neza kuva aho PAEEJ ifashe mu mugongo. Mu gihugu turi mu ntara 10 z'igihugu hakaba harimwo Cankuzo, Muyinga, Ngozi, Kayanza, Bubanza, Gitega hamwe na Makamba, tukaba dufite Bujumbura Rilal, Bujumbura mairie hamwe na Cibitoke. Nizo ntara dufise ariko muri Bujumbura mairie presque amabutike yose twaramaze gushiramwe mu makartier yose barayafise. Kuri ayo mezi 9 dutanguye gukora turamaze gusohora amakarato angana 1,500. Ayo kaba ari autour y'imiliyoni 108 arenga. Kuva ntanguye umugambi wanje umaze guha akazi abantu 10. Akabirya ko tuma bahurumbira seka nawe nuko ubwa mbere ziri made in Burundi. Ciyumviro cazanywe n'umurundi kazi. Kindi kintu naco nuko uyiguze uba uterereye uwundi mwana canke uwundi mufasoni canke uwundi mwigeme adashoboye kuronka ako gakoresho mu gihe bari mu butinyanga. Akarusho ni kenshi cyane gose kuva aho umugambi PAEEJ uziye kubera yuko hariho abajene nkatwe twari dufite ivyiyumviro twari dufise kwiyumvira ku bintu twobishikako ariko ntitwigeze tubishikako. Rero PAEEJ dufashe mu mugongo uno munsi umuntu wese afite iciyumviro ciwe arashobora kukirealiza agashobora kugishira hanze kandi bigafasha bwa bushomeri bukavaho abantu gasanga bariko bariruka kubera yuko baronse ico bakora. Rugori Group ni ishirahamwe ry'abigeme 11 bashitse mu ihiganwa rya Miss Burundi 2021 baca baja hamwe kugira ngo bakore umugambi wo kugurura salon de beauté no gutegura ibirori. Uwo mugambi ukaba ushigikiwe na PAEEJ. Haraciye umwaka dutanguye isalo yacu. Ibyo dukora ahanini turasokoza imishatsi abadamu cyane cyane gusuka imishatsi gusiga n'inzara byose turabikorera hano. Ikindi kiza nuko iryo shirahamwe ryacu rigizwe n'abigeme donc chamusanga ya mafaranga twahora tujya gutanga mu yandi masano tujya kuyitangira tugwenyene mu shirahamwe ryacu. Imbere yuko turonka umutahe wa PAEEJ nababwiye ko turi ishirahamwe ry'abigeme bashika ku 8. Rero ibyo twakora byose twarabyikorera. Umva twakora turi 8 uko nyene mugabo kuva aho tumaze kugura salo yacu twaciye twumviriza ko abandi baza kudufasha hano cyane cyane nk'abacoiffeur abari bo baba bakenewe cyane gose baba bafise nk'uburambe. Ubu tugeze kuri 13. Tutararonka ubufasha bwa PAEEJ twari dusanzwe dufise agence de marketing bisigura ngo twaragira publicité mu entreprise atandukanye na cyane cyane tukagira tukababa hôtesse mu ma événement atandukanye ndetse twebwe nyene tukagira événementiel yavyo. Mugabo inyuma y'aho tugiriye turonse financement ya PAEEJ twarashoboye kugurira ibisano mubona hano ariyo ya mafaranga twara tuja twinjiriza mu ayandi ma entreprise canke ayandi masano tukaja twinjiriza iwacu nyene. Hama turanagura wa mugambi ubwa mbere twari dufise turashiramo protocole turashiramo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ndayizeye Rénovat nawe akora umugambi wo gushona. Afise atelier de couture ifise ubuhinga bwo gushona cyane cyane ivy'abana bifuka bimwe bita ama couvres-bébé. Turi muri commune Mukaza, quartier Bwiza. Projet yanje ni gukora ama couvres-bébé burya bushoka bwo kufuka abana no kwakira ama service atandukanye bajya baza gusonesha yaba impuzu z'abadamu z'abagabo nk'amakostime
n'iz'abana ndetse donc imyambaro yose y'abantu bashobora gusonesha. Imbere yuko ndonka umutahe wa PAEEJ, je nta atelier nari mfise, nakorera abandi. Donc narakora hanyuma bakampemba mu mwuga wo gushona, kenshi duhembwa ku ma pourcentage. Donc nakorera abandi bakampemba rero bivanye n'ivyo nakoze. Ariko inyuma yaho kuva maze gutangura PAEEJ maze kumpa umutahe, ndashobora gukora nkakira ama service atandukanye kandi nkayabaha ku gihe, nkongera nkakora n'ama couvres-bébé nayo nyene nkayadandaza, nkayaha abadandaza bo mu isoko bakayahereza abakiriya babo. Narashoboye guha akazi abakozi 4 nanje ndimwe kubera nanje nsanzwe ari byo nkora. Ubu ndashobora kwakira nk'amaserivisi nka 30 ku kwezi. Nkashobora no gukora ama couvres-bébé yo gushira ku isoko arenga nk'amajana 5 ku kwezi. Ibyo rero birampa akarusho, donc nkunguka kubera ko nk'ubwa mbere narashobora kuronka nk'ibihumbi 100 ku kwezi canke 80, ariko ubu ndashobora kuronka nk'amajana 8 ku kwezi. Abo ni bake cane mu rwaruka rushigikiwe na PAEEJ ruriko ruriteza imbere. Umugambi PAEEJ umaze kuronsa umutahe imigambi irenga 3,000 mu gihugu cose. Kuva umugambi PAEEJ uziye hariho akarusho kandi kaniniya cyane. Nk'urwaruka murabona ko iyo ugiye gusaba ingurane mu bisata by'ubucuruzi, amabanki, microfinance, iyo udafise ikintu ubaha kugira bagwayo mahera ntibashobora kukwizera. Ariko nka PAEEJ iratwizera ikaduha umutahe ataco twihaye, kubera gusa umugambi wacu babonye ko ari umugambi ushobora guteza imbere igihugu, cyane cyane natwe ukaduteza imbere. Akandi karusho novuga kuva umugambi PAEEJ uziye nuko wowe uradufasha, sink'iyandi maproje agwa amahera hama naso gukurikirana. PAEEJ irakuba hafi ikaraba ko by'ukuri umugambi wawe uri kuratera imbere, kugira ngo ya mahera baguha azokugira ikimazi kandi n'urundi rwaruka rushobore kuboneraho akunguko.